Umunsi impunzi ziba ngaha mu Cibitoki turashimye Imana cyane kandi tukashimira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaje ngaha niwe yatuzaniye izifungwa muriko murabona ngaha bariko barahereza impunzi. Turabashimiye cyane kuri ivyo kandi yavuze ijambo ryiza yo kubwira impunzi yuko nta kibazo bicare ngaha mu misi bakiriko barategura ahantu bazobajana, hariko yatuhaye kandi umunezero kuvuga yuko ukuza kwiwe ngaha si rya mbere canke rya nyuma. Vraiment yatuzaniye imfashanyo nziza cyane, yatuzaniye ibintu biva muri Saudiya bita tende mu Giswahili, kubera je sinzi ingene bazihamagara mu Kirundi, bazita tende. Zirafishe energy nyinshi cyane, ziradufasha cyane. Murabona yuko impunzi turi ngaha nitujya neza nkako tubikeneye, hariko ivyo turonga nivyo dufungura. Fishe umunezero mwinshi ukumubona ukuntu yumvise yuko impunzi zavuye muri Kongo ziri ngaha mu Cibitoki, akabona yuko byo munezerera kuvuga ngo ashike kuza kutusura. Iri jambo turarishimiye cyane, Imana imuhezagire. Turashimira kandi ama organisation no gouvernemental PAME na Caritas bahora batuzanira ifungurwa ngaha, hase bari kumwe n'abandi amashengero yose yo ngaha nabo baratuzanira ifungurwa tukafungura. Hariho na groupe de jeunes en Christ nayo yavuye Bujumbura ikatuzanira ifungurwa n'amashirahamwe menshi cyane. Imana tusaba Imana ibehayizagire aho bakuye, ibungere kandi imigisha kugira ngo ejo bazoronka ibindi batuzanira cyangwa bazanira abandi iyo bari. Turashimye cyane, turashimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwemera yuko impunzi zova muri Kongo zikaba aha mu gihugu ciwe neza, kandi turi benshi, turi bihumbi birenga 90 by'impunzi zamaze kuba aha mu Burundi. Yaravyemeye kandi natwe tuba ngaha neza, turamushimiye cyane. Tukongera kandi tukashimira groupe province ya Cibitoki, ingene gouverneur, administrateur na chef de zone badufata ngaha, nabo kwemera yuko twoba ngaha mu Cibitoki, nabo turabashimiye cyane.